ndabagayiye abambaye ikidari c'ikibaramare nabo kabisa bambe ndabagayiye kuko murateje inyuma igihugu ndababwiye umuntu kwigira entreprise mukanka kumupimira ari mwewe ahubwo mwari kumuherekeza mwereka ivyiwe. Umudari w'ikimaramare niwo wahawe ikigo ca leta kijejwe kugenzura ubuziranenge bw'ibikorerwa mu gihugu BBN. Kuri uyu munsi wari wahariwe abakozi nakazi. Evariste Ndayishimiye yagayiye abakozi ba BBN ati yomba mwebwe sinari kudefira nk'abandi. Yabwiye abari bitavye ibirori ko BBN bagiye biturire gushika naho banka gutunganiriza ugwaruka rushaka gupimisha ivyabo gushika naho babijana muri Canada na Amerika kandi ibintu vyabo bagasanga vyujuje ubuziranenge. Evariste arabaza ati musumbye ubushobozi Canada na Amerika. Yakomeje avuga ati je waba abantu mbere ni hatari nagiye aho bakorera zanga hose huzuye ibitangurirwa ubuhoma bwuzuye ku bibambasi desinfectant ntibagira namba. Ati none mwumva abantu bazova mwiki. Evariste Ndayishimiye ati BBN aho gufasha aho bwira homvye. Eka ndabwira akantu kamwe ugwaruka rwambwiye ingorane kuri mwe bw'abakozi ba leta. BBN nayibonye hano yadefiye kandi bagiye banezerewe gose mugari habandi batuntuye kubera BBN. Nimwiyumvire ugwaruka gwigiriye umugambi w'iterambere barazana ivyabo babijana muri BBN ngo babibapimire gushika uwo munsi abitubwira ni mu ndwi yahera barase gutanga certificate acagenda muri Canada baramuha certificate y'ibintu vyo ko bimeze neza ashobora muri Canada no muri Amerika muga BBN itaramuha urupapuro. Nimwiyumviraho muri Canada BBN niyo ikiyubweye kurusha abo muri Canada kubera iki ibiturire hajya barondera ngo abanza baha ibiturire. Iyumvire Canada baramuha certificate ugwaruka rushora ibintu vyiwe muri Amerika no muri Canada muga BBN ikavuga yuko bitagira agaciro ntibigira karite nta kanovera bifise muga muri Canada ho barabonye ko ari vyiza. Akosa kamara amaza ntuze je nkajya ntwara BBN nari guca ntanga imihoho muga ntashobora kubera ntamaramara. None tuzotera imbere gutu wari kutworohereza yase. Je nababwiye umwiza ndamuvuga n'umubi nkamuvuga. Nimwiyumvire nk'uwo mujene afise iciyumviro giki kuri BBN none tuyifuse umva yuvuga ko duhomvye. Erega hari n'ubushikagaje mpamvuga none tubufuse hari icabende gihugu baba bahomvye akazi badakora. BBN naragiyeyo jewe nyene navuye mvuze yuko batoshobora bonyene kugira ico bavuze kuko bo bonyene ntibari nasanze bitangurirwa nsanga ibihoma kubibambazi nsanga nayadeze fete umuntu ahonyoramwe mu kwija muri laboratoire ntibagira namba candavuga none abova mwiki. Hariho umudandaza bigeze guhomvya aje umenya vyinshi. Iyumvire umuntu yinjije ibidandaza bikuye hanze bagaca bankira ibindi ko vyinjira ngo abanza heze gucuruza. Urumva araza ati ntiwemerere ko ibidandaza bisubira kwinjira ivyi wanje bidaheze. Arafata neza aravuga ngo ibi ntibigira karite neza cyadagenda ndakurako kuri vyo ncagenda gukurako kuvyo yemereye ncadagaragara n'ivyo BBN yonye niri kwirakoresha navyo ndabitwarako njana muri laboratoire yerekana bimwe. Kubera iki ibiturire ngo bizibire bijya je ngo marije ncuruza ndumwe aha muneganega aho mwaguwe bagabo abo muri BBN muranyumva sinabonye mudefira muraha hajya ntimwari kudefira imbere yanje muzi ko babimbariye. Ndabagayiye abambaye ikidari c'ikibaramare nabo kabisa bambe ndabagayiye kuko murateje inyuma igihugu ndababwiye umuntu kwigira entreprise mukanka kumupimira ari mwewe ahubwo mwari kumuherekeza mwereka ivyiwe. Tangura mukore amasaha 16 Kumusi rero umuntu azaye ikintu muri BBN ntahere imisi 3 kitararonka inyishu. Ariko hampande ya BBN yagayiwe hari n'abandi bashimiwe duhereye kuri payeje. Umugambi payeje ugitangura twese twari mu kajembegete
ntawabona iyaja n'iyava. Turumvikana n'ugwaruka icokogwa, hanyuma dushinga umugambi. Andiko ndabivuga kuko ubushikiranganji bwose bwakora nk'uko abakora mu mugambi payeje, igihugu cy'u Burundi nta numwe baba hatafise umuriyoni. Iyo baba ubushikiranganji bwose bukoresha abene igihugu mu gisata cyabo nk'uko abakoresheje ugwaruka mu gisata cyabo, nta murundi n'umwe aba adatunze umuriyoni ku mufuko. Kuko ugwaruka rwadushingiye intahe, baratubwira hariho washinze ntavuga ati je mu 2020 sinarinzi no umuriyoni ingene witwa n'ingene bawuko, ati none ubu mparura miliyoni amajana mu myaka itarenga 4. Muravye umutahe bakoresheje muri payeje, ukaraba umutahe ubushikiranganje bufise ubwo ari bwo bwose bo ukoresha, nimwiyumvira iyo woshika aho mu myaka 4 ubu twataguye kubona ugwaruka rw'abamiliyarderi adatinya kuvuga ati jewe umuriyaridi ubu ntukifata. Iyo muhaba kandi twebwe abatama dufise imyaka irenga 55, ndababwire dutegere ibihe tugezemwo. Nimwiyumvira umuntu kuja kuri stade akavuga ati jewe uno munsi umuriyaridi je ntiwomfunga, notsitara ku bintu bingana n'umuriyaridi je sinopfungwa ncandiha. Niyumvire kubera abande ngaba aba rero nibo bakoresha rero bukuri. Mubahamashi aba tukibagena twarahanye intumbero, turahana amahani, tugira umuhigo. Bahereye kubanza kwigisha ugwaruka ingene bitunganiriza umugambi wunguka, bigishije ugwaruka 44,929. Twobaza ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bumaze kwigisha abarimyi bangahe? Bumaze kwigisha abarimyi bangahe? Muga murumva mu myaka iyi ni 3 mu bisazo 3 bigishije ugwaruka 44,929 kugira rumenye kwitunganiriza imigambi yabo. Baca barakora imigambi, none ubu barateye imbere. Muri urwo rwaruka bigishije bashoboye gufasha imigambi 3,899 barayirosa uburyo. Iyo migambi yose ubu igeze ku ntambwe ishimishije, yaramaze gutera imbere. Ubwo rwaruka rwagize imigambi ubu nabwo rwaciye ruha akazi urundi rwaruka, ku buryo uretse ubuzi bwatanzwe n'iyo migambi y'ugwaruka barashoboye gukora gushikaho hatangwa ubuzi 16,846 abantu bari bashomere. Mwumve muri imyaka 4 gusa 16,846 bashoboye kuronka akazi kubera umugambi payeje. Mwumva mu myaka 10 bizaba bimeze gute? Akariho karavugwa, umuntu wese abonekera ku camwa yama niho umwemera. Rero ntitwavuze abandi baciye bajana kumenyereza gukora, kuko hariho erega Imana yatanze impano nyinshi. Hariho umuntu ashoboye kwitunganiriza imigambi akayikora, hariho uwundi yama agendera ku bandi bamuha akazi. Abo rero barashoboye nabo nyene gushaka kwimenyereza kugira baze baronke akazi, kandi muri bo benshi bararose ubushobozi bwo gukora baca bararonka akazi. Turihweza rero ibikorwa vyakozwe n'umugambi payeje. Nta muntu yohiga imanga turiko turashimira izi ndongozi za payeje, nta numwe yohiga imanga. Uyu mubona uyu muhizi yitwa Dr. Desire Manirakiza.
c'est la fierté du Burundi. Nguyu rero uwo tuvuga tuti afise impamyabushobozi n'afise ingaragaza bumenyi, arashoboye, arazi kwiha igikorwa. Impamyabushobozi n'ingaragaza bumenyi ntibisa. Urashobora kuba uri dogiteri ufise ingaragaza bumenyi gusa utagira impamyabushobozi. Ubu rero tangura muze murara bumwe wese ko diplome yiwe ari impamyabushobozi. Ingaragaza bumenyi kwaheri ni igipapuro gisa, bisa no kugira inoti utigeze wimbura, iba ari igikaratasi. None baguhaye diplome y'umudogiteri mu mutwe atakiriyo, si igipapuro gusa. Nagira ndababwire gwe muri ngaha, nuno musi genda ufate diplome yawe uyite mw'ibarabara urabe ko bataza kurondera bati wataye diplome, muguti inoti urabe kuyibona. Diplome ntibashobora kuyiba kuko ntakimaze, uwo mutwe niwo ukimaze. Batwaye diplome niba batwaye umutwe wawe, muga abandi bagenda berekana diplome bijya bavyerekana ko umutwe atakiriyo. Genda uyite mw'ibarabara urabe ko batakurondera, mugabo genda uti inoti mw'ibarabara urabe ngene bigenda. Uwa kabiri ni umupfasoni yitwa Sayimana Clarisse, ni wajejwe ibigega, muri iki kigo, muri uwo mugambi wa payeje. Baraje abantu b'abahinga bazi babunonosoye mu gukurikirana ikoreshwa ry'amahera. Baradushingiye intahe batubwira bati nakanenge ko bakarimwo sakanenge kakandi ko kuvuga nakantu usanga umuntu yiheze kujya wihenda virigire. Umunyabigega yarakoze. Nimwe yumvire umuntu yashoboye gutunganya ikigega ca payeje kirimwe amamiliyaridi n'amamiliyaridi, ntibigere bavuga bati yaratwaye n'ifaranga rimwe. Mugabo hani habuze abo biyita abakozi ba leta atakindi babona atari ukugavura gusa. Nza kurya kwangahe. Uwa gatatu n'uyu mugabo mubona w'umuhizi, nawe yitwa Dr. Hassan Kibeya. Ni umukozi. Iyo misozi arayirimagura ariko agenda kuraba ubwo gwaruka yuko ruriko rurakora imigambi neza, akarufasha akagwereka neza ingene bahinyanyura imigambi hanyuma bakunguka. Esho twari dufise indongozi nk'ijana. Mu myaka itarenga 5 Burundi bwo bwamaze kuba igihugu cyateye imbere. Uwa kane n'uwo mupfasoni niyo ngabo Arida, niwe ajejwe inyigisho rero. Babandi twavuga bigisha, niwe ajejwe kwigisha, akabigisha kugira bagira ubushobozi, kandi baramenye. Nimwiyumvire ivyo bihumbi navuze gantuze weya, bose yabahaye ubushobozi gushobora mu muhamashi. Kubera abo mu gwaruka ubu hari umwizero. Ugwaruka rwakubyara ruti naho ntarashikirwa ndazi ko zoshikirwa. Nico gituma umugambi twace tugira ko ari umugambi w'umugani udahera. Umugani udahera. Nico umugani udahera n'umuzinga w'inzuki. Akayuki kamwe gasohoka kagiye kudaha ubuki, akazanye kinjira akandi gasohoka kandi kinjira. Murigira mubona inzuki zihera. N'abajene dukeneye yuko bazoza bararonka, umwe aronka agenda yokorera uwundi, agarukana muri payeje uwundi, gushika hatagwarukana rumwe ruzoba rukivuga ikintu citwa ubushomeri nga mu Burundi. N'uwuzovuka nanezerewe cyane sanza ha mu gisagara ugasanga ugwaruka rwaho rwarijukiye ibikorwa rurakora, birahimbaye cyane. Hariho ugwaruka rwashinze intahe ngaha mu gisagara, kare bari mu mwiheburo, none ubu bari mu mwizero kubera uwo mugambi payeje. None rero uko bose bari
umwe twamuteguriye agashiruka buteka miliyoni 5. Nabo bagende abo rero nibavate kwikura kuya. Kwikura kuya. Ikindi mvuye ngaha ndabemereye ngiye gukora mfume nterereza kugira ngo payeje uko ari bane bose baronka imodoka y'akazi. Umwe wese nzoterereza kandi ndazi nzoyaronka. Kandi ico ndabemereye umunsi muzokukuruka rega namwe muzokukuruka. Umunsi muzokukuruka iyo modoka muzogenda muyijanye. Gutyo niho muca munayibungabunga neza muzi ko ari gwanye. Mwe mfuma nterereza sizobura banterera kamyonete double cabine 4. Hageze ko mukukuruka muzogera muzijanye kuko aha namwe nababwiye ko ari kwigisha abari nyuma yanyu ko namwe muzozeheka musigira ugwaruka. Hageze ko mukukuruka mugenda mubisirundi gwaruka mwagwigishije rukora nabwo rukukuruka rubisabandi gushikaho tuzosaga mu gihugu cy'u Burundi ata muntu numwe ayaga ubukene. Nibara kuyaga ubukene. Nibara. None reka ndabashikirize ako gashiruka buti.